ngo mu kwezi kumwe nta muhabara n'umwe azoba akibarizwa Ngozi. Ibintu biriko birihuta cane. Gushika hirya y'ejo kuwa 27 ntwarante, abahabara bagera ku 237 bari bamaze gusohorwa mu makomine yose uko ari 9 agize intara ya Ngozi. Niryo hangiro buramatari wa Ngozi Desire Minani yihaye. Ngo gushika igenekerezo 30 ndamukiza 2024 kugira ntihagire umuhabara n'umwe azoba akibarizwa Ngozi. Mbega abahabara basohowe bobura handi bahurira? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga uyu munsi. Amahoro ni David, nizere mwese ko mumeze neza. Higa y'ejo nyene umutamukazi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yarakeje buramatari wa Ngozi kwiteka ariko arasubiza ingo n'imiryango. Hari ku rubuga X ati ni kugira ngo yitunganye neza muri ya ntumbero yo kwitegurira imbona kazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 guteye imbere mu 2060. Ku rubuga nyene X rwahoze gwitwa Twitter harabakiriye neza ico gikorwa catangujwe na buramatari wa Ngozi. Umwati ico gikorwa ni ciza kuko abahabara barasambura ingo ngo ahubwo ntibari bakwiye kubasohora gusa, bakwiye no gufatirwa ingingo ruhasha. Uwundi ngo mu gihe ingo zitekanye ubucimbiri buba butekanye, imitumba bitekanye, amazone abatekanye, kuduga gushika ku gihugu gica gitekana. Ariko hari no watewe impungenge n'abahabara baba bamaze kuvyara. Ati niba bamaze kuvyara abana, abo bana ntibazohava baba umuzigo kuri leta mu gihe banyina babo basohowe mu mazu. Si ryambere intwari ishatse guhagurukira ikibazo c'abahabara yamara. Ku munsi w'abakozi mu 2017 Petero Nkurunziza yari umukuru w'igihugu ico gihe yasavye ko kugeza itariki 31 Kigarama uwo mwaka atangoza bubatse bidaciye mu mategeko zoba zikivugwa mu gihugu. Ico gihe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwaciye butanguza isekeza ryo gushira mu ngiro iyo ngingo. Amande y'ibihumbi 50 yaratozwa ku rugo rwose basanga bwubatse bidaciye mu mategeko. Imyaka 7 iraheze ntivyahindutse cyane. Ico gihe magazine imbere yarakebwa ko bitazokoroha. Yibaza iti mbega bafise umugore arenga umwe kandi bose batanditswe haca handika uyuhe, bibi mkubwa canke deuxième bureau. Mbega ku bayisilamu barekuriwe kurongora abagore baneho bigenda gute? Ku kibazo c'abayisilamu, Colonel Remi Cishahayo arongoye intara ya Kayanza aheruka kuvuga ko abayisilamu bozirikana ko bari mu gihugu cemerera umugore umwe rudende rwanege. Aho hambere hahise kugira abakenyezi barenga umwe vyari ikimenyetso ko umugabo yifise afise ijunja n'ijambo. N'abami b'u Burundi bagira abamikazi benshi. None ubu ho mwibaza ngo vyaraheze? Uza wumva ngo ujya n'umuhabara w'umugwiza atunga kanaka. Igihanga co kimwe no mu bindi bice vy'imbo, umuceri weze ni bonjour les problèmes. Abagabo kanoti gashitse ku mufuko, umugore mushasha bashizwe ku buriri. Barabitoreye n'akazina gutera intemere aho tateye isuka. Bivugwa ku bahabara bagira umusaruro w'ivyo batabiriye akuye. Abaharika mu bikore muzi ko itegeko rigwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ritegekanya ko guharika bihanishwa umunyororo w'ukwezi kumwe kugeza ku mwaka umwe n'ihadabu y'amafaranga 100,000. Igihano gishobora kugwizwa na 4 mu gihe ibikorwa vyo kurangura imibonano mpuzabitsina n'umuhabara bibereye mu rugo rw'umwe mu baharitse. Ikibazo cyo kwibaza ubwo ko kabahabara basohowe niwo muti? Tandukira inkuru ngufi nazo. Ikibazo c'igitoro kigiye gutorerwa umuti biciye mu rwego Sopebu. Ivyo bikaba vyavuzwe na Gatoni Rosine Guilaine, umuvugizi w'umukuru w'igihugu, mu kiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu bagize mu ntara ya Karusi. Sopebu nk'uko twabibabwiye izokurikirana ivyirangurwa ry'igitoro, ingene cinjizwa mu gihugu n'ingene giheza kigatangwa ku mastation. Hambavu y'ivyo ngo iryo shirahamwe rizokorana n'amashirahamwe yarasanzwe arangura igitoro. Rizonakurikirana kandi uburyo butangwa harimo amafaranga mvamakungu hamwe nuko bukoreshwa mu kurangura igitoro mu ntumbero yuko birinda ibijanye n'uburyo buca ku ruhande. Ku bijanye n'icikagurika ry'amatara n'amazi navyo nyene bigiye kuzotorerwa inyishu. Felicien Ndabanyikwa avugira ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ngo kuri megawati 107 Uburundi bwari busanganywe, ingomero za Rusumo Falls na Kabu 16 zizokongerako imwe megawati 27 iyindi megawati 20. Urugomero rwa Rusumo Falls ngo gupima injizwa ry'umuyagankuba wago bizohera muri Rusama 2024. Kabu 16 nago ngo mu mezi 3 bizoba vyaheze. Ubwa gatatu ngo ikarata karangamuntu itiganwa biométrique irashobora gukoreshwa mu matora yimirije.
bikaba vyavuzwe na Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu muri ya nama yabereye i Karusi. Ati harindiriwe ko rusansuma y'abanyagihugu iriko iraba irangira mu kwezi kwa Myandagaro 2024. Ikizovamwo nico kizofasha mu gutunganya iyo karata karangamuntu itiganwa, carte d'identité biométrique. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu. Pasika nziza kuba Kristo, ahanje zosubira kuwa mbere.